Citegetse Suavis Batazira Mama Sourire imvukira yo mu ntara ya Ruyigi, umukenyezi w'imboneza mu iterambere mu maboko igihumbi. Ubibwirwa n'imirimo itari mike arangura imufasha kwiteza imbere adashize inyuma ikibano ciwe. N'umurezi. Iciyumviro caje mu mwaka wa 2011 inyuma yo kubona ko abana bato bato bo mu ntara ya Ruyigi bataronka amashuri yo kwimenyererezamwo amwe bita maternelle. Yigira inama ati reka mfasha biwacu. Bise umwanya nkaduga ruguru kuramutsa inshuti. Nkabona ingene atari amashure ajya mato mato cyane arya abanza yo kwigisha abana bakiri batoyi. Twita mu kifaransa maternelle. Je nkibuka yuko je maternelle ntayigiyemwo, mbwa nkabona abana biwanje barashoboye kuyijamwo, mugabo baba hari iwacu ntibikunda, nta shure rihari rya maternelle, nkumva gashavu. Nereka rero mfasha biwacu nabo baronke abana batoyi baronka aho baja kwiga. Ndabikora mu buryo buke nari mfise ico gihe, nkubaka gashure kamwe, mwaka ukurikiye nkubaka kandi, mwaka ukurikiye kubaka kandi, mwaka ukurikiye n'ubu ndacubaka. Yego je nkibitangura nabona umenga nkora maternelle yonyene kuko niyo yari kenewe. Amashure yo mu wa mbere twebwe twatanguriyemwo yarakihari, nta shure ryo mu wa mbere ryari rikenewe gose, mugabo maternelle yari ikenewe. Je nakoze iyo maternelle yari ikenewe ico gihe, mugabo uko vyagiye birabandanya niko abavyeyi bagiye baravuga ngo turashima ingene mutwigishiriza abana, ngo rero ngo reka tubandanye n'ubu turacabandanye. Je ndi umuntu yumviriza umutima, numvirije umutima rero ncankora sindindira ngo nzoronka ibintu vyinshi, nkoresha uburyo nyene ubwo nyene bafise ico gihe. Nkabona ikibazo, iyo mbonye ikibazo rero singuma mfunza amaboko nifumbereje, ahubwo ngerageza kugitorera umuti mu buryo bukeye mba nshoboye. Mu mwaka wa 2014 ishure shingiro Le Sourire ibiratanguye, ikaba imaze imyaka 10 iriko iraramurira Burundi. Turiko turaraba umwimbu urashimishije nubwo hariho turacamwa, ariko kuva mu ntango kugeza tugeze ubu turishimira umwimbu kuko turavye n'ibibazo duhiganwa n'abandi bijanye n'amateste de réseau. Keshi abana bo ngaha barakunda kuronka ikibanza ca mbere, hatabonetse ica mbere ica kabiri, muga keshi ikibanza ca mbere turakunda kukironka. Turifuza yuko ishuri zoshika kure, tukaguma turaduga tugashika no ku yindi myaka iri imbere kugira ngo abana bashobore gutera imbere mu bijanye n'ubumenyi bwabo. Ntiyagarukirijaho. Mu bihe vy'uburuhuko arafasha abavyeyi kubigishiriza abana udukorwa tumwe tw'amaboko, harimo ibikorwa vyo mu nzu, ivyo akabikorera mu gisagara ca Bujumbura. Ubindi sanzwe nkora ibikorwa vyo guteka no kumara akanyota abantu. Yego fise restaurant, yego nkongera nkigisha abana guteka mu gihe c'uburuhuko, nkongera nkigisha abana gukora ivyo nkora, byo gukora ishakoshi, byo gukora utwo twose two kwishariza, cyane ko abana bakiri bato ivyo bikorwa byo gutunganya ibintu vy'amaboko biratuma ubwenge buguma bukora neza, bwongera butera imbere. Ivyo ni bikorwa nkunze gukora muri vacances. Yego nkaba mfise na club yitwa Mashanje. Mashanje ni club y'abana, baraza hano bagatanga amafaranga makeyi, tugasuma, bagateka bonyene, hama bagafungura, baje gufungura bagataha. Ikindi gihe tukagenda gusuma, kabereka ngene basuma. Mu ndero rwaruka birafasha cyane ngahi Bujumbura, kubera ko abavyeyi b'Ubujumbura badakunze kuronka umwanya
ugufasha abana gukora utwo dukorwa duto duto tumuhira kubera baba bafatiriwe n'akazi. Abavyeyi barakunze kumpa abo bana kugira ngo baje hamwe n'abandi bongere banezerwe, yego bongere bigi gukora ibikorwa byo mu nzu abavyeyi babo muhira badashobora kuronkera umwanya wo kubibigisha. Je rero ivyo bikorwa nkabikora je ubwanje, nkabikora fadikanije nabo dusanzwe dukorana muri iyo restaurant. Ni umukenyezi w'impuhwe, ni n'umunyamuderi. Umutwe umwe ntiwigira inama kandi tubiri tuvurana ubupfu. Suavis ati ndi kumwe n'abandi turicara tukiyumvira ico twokora n'amaboko yacu hama tukaja ku kivi. Abantu bicare reka tugerageze turabe ico dukora. Umuntu w'inshuti nkabandamuzanye nkamwegereza aho, umuntu w'umubanyi nkabandamubonye ndamwiyegereje tukagerageza ikintu tukagikora kikabandanya. Hari bibandanya hari bitabandanya, nk'ibyo by'ishakoshi byarabandanije. Turakora ishakoshi rero umuntu agakora igikorwa agahembwa n'ico yakoze, ibintu nk'ibyo. Ibintu by'intebe uko nyene ngahura n'umumenuisier ariko aravuga ngo jewe ngo nkeneye ico nkora none tubigire gute. Nkaca ndamgerageza tukamvuga ati reka twicare twiyumvire ikintu twokora. Nk'umumenuisier urumva twaricaranye yavuze ko yabuze ico akora. Raba tumaze gukora intebe gucyanye, hari izo twagurishije turiko turarondera uwo zigura. Asanzwe ahingura ivyo gushariza abakenyezi harimwo amashakoshi yo mu minwe bita sakama, porte-monnaie n'ibindi. Arahingura ivyo gushariza mu mazu harimwo intebe, amameza, amashugwe hamwe n'ibitambara vyo kumanika mu mazu arivyo bita marido mu kinofunofu. Igikorwa c'amaboko naco burya ni igikorwa kiba ari ciza cane. Igikorwa kiba cafatiwe umwanya, ni igikorwa kiba ari gisukuye kurusha ibindi. Twebwe rero ibikorwa byacu byinshi ni ibikorwa by'amaboko. Ibikorwa tuba twitondeye usanga ari byiza, byakozwe n'abantu bafise impano. Yego, bafise impano ni ukuvuga ibikorwa by'iwacu ibyo dukora bikoreshejwe n'amaboko, ni ibikorwa byitondewe kandi ibikorwa bikomeye, ibikoresho bikomeye kandi byiza. Niko karusho novuga ko kuri ibyo bikorwa nkora nkakorana n'abandi. Umukenyezi n'isuku birajana. Mama Sourire ati reka mpingure n'amasabuni yo kugira isuku aho tubaye. Ayo nayo akaba ari amasabuni yo mu bwoko bw'amazi, savon liquide. Buke ushikana umusiba ku mugezi. Ngivyo vya bikorwa vya Mama Sourire vyazanye umusaruro. Turamaze kugurisha ntibimaze igihe kinini. Uyu mugambi wo gukora amapine intebe umaze amezi 2 gusa. Ntituragurisha byinshi, mugabo ivyo twagurishije byose twarabikuyemo inyungu. Hanyuma n'uwabikoze nawe nyene kuko murabona jewe ndumu mama sinoshobora gukora intebe nk'uko ibintu by'ubuhinga by'ubumenuisier sindabizi sinobishobora. Ndafise ubundi muntu w'umugabo w'umumenuisier abikora agakora ico namusavye, uwo nawe arahembwa. Rero yakoze arahembwa, umuryango wiwe ukisununura. Hanyuma natwe turose umuguzi natwebwe tukaronka ko ico umuntu wese yokumviriza umutima wiwe, hanyuma gakora ico ashoboye kugwaruka kumburengirano ronka ico mvuze. Umuntu wese akiri muto yo kura amaboko mu mpuzu nawe nyene agakora ico ashoboye kuko nta numwe atafise ico ashoboye. Ukeneye ivyo ahingura abisanga mu gisagara ca Bujumbura ku cicaro gikuru kiri mu quartier Mutanga Sud, ibarabara gitiriwe Waga nimero ya 4.